Reka subire ndabahekaza mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu muri Rudende ya Isange TV. Ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakora amatohoza urime rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Rini iteka n'umunezero ntangire by'usura kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu ya Isange TV. Ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka ronkengurukire mwese udukurikira muri micungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanye ndetse n'abari mu makungu yakore mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu uyo kuri iyi saha. Akaba rero ari amakuru menshi cyane, amakuru ahambaye, amakuru yuta cyane, akaba ari amakuru cyane tuza guhera mu gisata cy'umutekano, aho tuza kunyarukira mu Kirundo, aho rero ibintu vyasubiye kuyangara umutekano wahungabanye. Umwasi yasubiye kwinjira abanyagihugu bo mu Kirundo batanguye guhungira mu yindi ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye ariko aragabisha asaba abajejwe umutekano kunyaruka bakajya gucungera umutekano ku rubibe ngaho mu Kirundo bivanye nuko umutekano wasubiye guhungabana. Nimuje kandi President Evaristo Ndayishimiye mu mezi yaheze yari yifatiye ugahanga igihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho yavuze ko ngo igihugu cy'u Burundi ngo tazokwemera ko ngo abanyagihugu Burundi bazokwemera gupfa nk'intungwa nkuko biriko birashikira abo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Yaragabishije abwira abanyagihugu Burundi bo mu ntara ya Kirundo ya kera ngo ko batagomba kuryama umukondora jose kandi bakagomba kwama abarikanuye. Kuri ngubu rero amakuru aturuka mu Kirundo nuko ibintu vyasubiye kuyangara, umutekano uri kurongerezwa cyane bivanye nuko wamaze guhungabana. President Ndayishimiye yohereje abapolisi ndetse n'abasirikare gucungera umutekano kuri urwo rubibe ruhana Burundi ndetse n'igihugu kibanye cy'u Rwanda nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Turabigaruka ko mukanya ku buryo bw'idonido. Turaza kunyarukira kandi ku magorwa impunzi z'abakongomani ziri mu gihugu cy'u Burundi ziriko zirahura nayo, ngo aho ugwaruka rw'imbonera kure ndetse n'igipolisi cy'u Burundi kiriko kiraboreza igufwa izi mpunzi, ndetse bamwe muri bo ngo bariko baratahukanwa ku nguvu, ngo igihugu cy'u Burundi ngo kidashaka gucumbikira izo mpunzi z'abakongomani bari mu Burundi, ndetse biriko birananugandwa ko bamwe muri bo ngo bashobora kuzotahukanwa bagasubizwa mu bice vya Uvira n'ahandi hatandukanye. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido. Amakuru nandi yose ni mukanya, reka mbibutse mu fyande Swift partage ndetse na sabone kugira ngo amakuru yacu aje arabashikira umwanya n'umwanya tuba tumaze kuyatereka kuri nomunesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru y'ibiganiro biba abigezwe ko, kugira ngo rero uze urabuwambira kubona notification zijanye n'amakuru mashasha abamaze gutererwa kuri nomunesha kuri yanyu hariyo nayo yacu ya Isange TV. Banza uvyonde suivre partage ndetse na sabone kugira ngo amakuru yose aze ahita agushikira. Turanezezwa no kubona mudutera intege mutubarira ko amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza bibashikira umwanya n'umwanya, kandi tuba duhari ku bwanyu kugira ngo natwe tubashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko. Murabizi ko mudahari tutohaba, duhari ku bwanyu, niyo mpamvu tuba twifuza kubana namwe amakuru yose tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Reka rero ngaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, n'ubundi tugiye guhera ku yariko aravugwa mu ntara ya Kirundo ya kera, aho rero ibintu vyasubiye kuyangara, umutekano wahungabanye. Kuri ngubu amakuru ku rubuga nuko abanyagihugu bo muri ibi bice vya Kirundo bariko barahunga bivanye nuko umutekano wasubiye guhungabana. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye aragabisha abapolisi ndetse n'abasirikare kunyaruka bakajya gucungera umutekano kuri uru rubibe bivanye nuko abanyagihugu bo batanguye gufata imigumuko bivanye n'ivyo bariko barabonera ngaha nyene muri aka gace ka Kirundo nkuko amakuru baduhaye abitomora nyene abishikiriza. Niwe kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye we mu misi iheze mu mezi yaheze mwarabizi mu byumvisha ukuntu yavugaga ko ngo Abarundi batazokwemera gupfa nk'intungwa nko miriko birashikira abanyagihugu bo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. President Ndayishimiye rero yavugaga ko ibiriko ngo biraba muri Kongo ngo biteye agashavu,
bityo rero akagabisha avuga ko ngo batazokwemera gupfa nk'intungwa nk'ibiriko birashikira abo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Avuga ko Burundi ngo bushoboye ivy'urugamba. Tukiri ngaho kandi mu Kirundo n'ubundi amabariyeri y'umutekano, ubwoba mw'ijoro ndetse n'uwikeko rw'ibiturire. Kuwa munani Nyakanga uyu mwaka isubizwaho ry'itsinga n'amabariyeri mw'ijoro kubinjiriye ku bwinjiriro bw'igisagara ca Kirundo mu buraruko bw'u Burundi rateye amakenga mu banyagihugu, mu gihe kandi bivuga ko ayo mabariyeri yasizweho ku mvo z'umutekano. Izo ngingo zarahungabanyije cane imibereho y'abanyagihugu muri buri munsi, bigatuma ndetse haba icoka kivanganije n'ubwoba, umubabaro n'ukwagirizanya ibiturire. Haraheze iminsi myinshi amabariyeri y'itsinga ashizweho ku bice bitandukanye vyinjira hagati mu gisagara ca Kirundo. Imigozi y'amabariyeri akaba ashirwa ku nzira zinjira mu bice bihana urubibe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki baza ubwa mbere. Izo ngingo ngo zinaniza cane abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki, ari nabo kandi benshi muri ico gisagara. Kuva hagiyeho izo ngingo ngo nta pikipiki n'imwe yemerewe gutembera kuva isaha 2 zo mw'ijoro. Twarabujijwe gukora mw'ijoro mu gihe ari naho nyene twari dufise abakiriya benshi, niko umwe mu bakora uwo mwuga yidoga. Ikibabaje kandi kuruta ibindi, abo bunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki bazaba gucungana hagati yabo kugira ngo badome urutoke uwo ari wese ngo kubarenga kuri ayo mategeko, ibituma ndetse haba ukwikeko hagati y'abakorana. Amapikipiki menshi yarafashwe n'igipolisi apfungirwa muri komisariya y'Ikirundo. Kubw'intahe zegeranijwe amapikipiki ashikije nayoba yarafashwe. Kugira usubizwe ipikipiki umara indwi 2 udakora kandi ukariha ihadabu y'ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi muri OBR, niko umwe mu bunguruza abantu avuga ashavuye. Abatari bake babona ko ivyo bihano ngo bidahuye n'icaha kiba cakozwe, na cane cane muri iki gihe ngo c'ubuzima buzimbye unatuma ndetse imiryango ikenye imererwa nabi gusumvya. Abadandaza n'abanyagihugu basa n'abamaze guhanwa. Abadandazwa ho mu gisagara ntibasigwa inyuma. Bunywero, buriro, amabutike ubu vyarugawe imbere y'isaha 2 z'ijoro, bagomba kuba abugaye. Utabikoze akagomba guhanwa bikomeye. Imbere abamotari barahaca bakagura icayi canke amata, naho ubu isaha 1 n'igice bose baca bataha, niko umukenyezi adandaza yigana. Umwe mu bayangayanga bo muri ako karere abona ko yamaze guhomba igice c'amafaranga yahora yinjiza. Avuga ko ngo twama dusesa inyama buri munsi, abakiriya bo mw'ijoro ntibakiza. Naho abanyagihugu benshi basanzwe berekana ko umubabaro bafise kuri uko kubuza abantu gutembera mu mugoroba ndetse no gutembera mw'ijoro, ubu ngo bisa no kwitega guhagarikwa canke ukanakubagurwa. Mu gihe umwana agwaye mw'ijoro, umuntu ariyumvira canke acane imbere yo kuja agufata itagisi. Imigozi iri mw'ibarabara irateye ubwoba, niko vyiganwa na Serugo. Amande y'izo ngorane kandi abakorera kuri ayo mabariyeri baragirizwa ibiturire. Abanyagihugu bemeza ko ibiturire bitangwa kugira ngo harekwe imodokari zimwe zirengane, na cane cane izitwaye ibitemewe n'amategeko. Mw'ijoro nta modokari irengana idatanze ikintu ku bapolisi, bikaba vyemezwa n'umunyagihugu atatanze umwidondoro. Ivyo bikorwa birakura icizere ku nsiguro nyakuri zatanzwe ko ari iz'umutekano. Babajijwe iki kibazo, indongozi zo muri ako gace zivuga ko ivyo bikorwa bikenewe ngo n'umutekano mu ntumbero yo gukingira umutekano. Abanyagihugu bategerezwa gutahura ngo ko umutekano vise ikiguzi, ngo ntitugomba kubatera ubwo ingorane. Ni kumwe mu bajejwe intwaro muri ako gace ka Kirundo asigura.
umuntu wazangabo mu gipolisi aruhira ngo nimba ingingo ziraba imiduga n'amapikipiki niko batubahirije amategeko. Umutekano canke ukwitwaza igikenye c'ubutegetsi. Nubwo bisigurwa nko gukinga ku mutekano mu karere, izo ngingo zirateye kwibaza nimba koko zizoja mu ngiro. N'igipfungu kiri hagati y'umutekano, kwitwaza igikenye c'ubutegetsi no kugomba kwitungisha. Icuka gifatiye ku ngorane z'akarere. Uko kugumisha ivy'umutekano mu Kirundo biriko biba muri iki gihe, kandi hari uguhangana hagati y'u Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Keshi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeje ko afise amakuru y'uko u Rwanda rutegura gutera u Burundi, nubwo izi zose ari ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma. Perezida w'u Burundi yaragabishije avuga ko ngo batazokwemera gupfa nk'abanyekongo ngo bicwa nk'impene. Avuga ko ngo yamaze kugabisha u Rwanda. Niko kandi nyine umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije mu ijambo afatiye ku mabi yisubiriza mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Naho mu yandi makuru kandi hari abanyagihugu bari birukanywe banazibirirwa ku rubibe amagorwa y'impunzi z'abakongomani ziterwa n'imbonerakure ndetse n'igipolisi c'u Burundi. Ibujumbura kuwa 9 Nyakanga uyu mwaka, kuva kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 8 Nyakanga uyu mwaka, impunzi amajana z'abakongomani zarahagaritswe mu bice bitandukanye by'amakomine ya Cibitoke ndetse na Bukenanyana mu ntara ya Bujumbura ihana rubibe na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abo birukanywe kandi berekeza ku rubibe rwa Gatumba baracazibiriwe muri ico gice, kandi bakaba babayeho mu bukene budasanzwe. Ivyo bikorwa kandi biriko birakorwa n'igipolisi ndetse n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi. Ibi kandi bibaye mu gihe kigoye kubera ibikorwa vya M23 muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo n'irungikwa ry'abasirikare barenga 10,000 vy'abarundi mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ku mpunzi zirenga 90,000 z'abakongomani zisanzwe ziri mu Burundi, ubukene buriyongera Ku mpunzi zirenga 90,000 z'abakongomani zisanzwe ziri mu Burundi, ubukene buriyongera bikunyurwa cyane n'igabanurwa ry'imfashanyo. Kuwa mbere wa 8 Nyakanga uyu mwaka mu gitondo ca kare, igipolisi kivuye i Bujumbura gifadikanije n'abakomisariya y'intara ya Cibitoke n'imbonerakure caratanguje igikorwa cagutse mu makomine ya Bukinanyana ndetse na Cibitoke. Imvo ngo kumenya no kwegeranya impunzi z'abakongomani ziri mu misozi yegereye Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kuva ku wa 15 Ruhuma, Kigasenyi, Buganda, Rubuye ndetse na Nyakagunda ahahora ari Marambo. Kubw'ibiharuro vyatangajwe, impunzi 80 zarahagaritswe Igasenyi Ruganda kuva ku munsi wa mbere, abandi 72 barahagaritswe mu Rukana. Kuwa kabiri igenekerezo rya 9 Nyakanga uyu mwaka, igikorwa carabandanije. Bose hamwe abanyekongo bashika 126 barahagaritswe ku mabarabara atandukanye, harimwo 8 yo muri quartier Swahili mu Rugombo centre, bakwiza abantu 578. Impunzi zarategetswe kuja mu makambi azwi canke birukanwe ku nguvu. Muri iyo minsi kandi abanyagihugu bo muri ivyo bice barogaraniwe mu mihana yabo. Wari ngo yemerewe kwiyunguruza imodokari z'igipolisi ngo nizo zaguma zizunguruka. Igipolisi c'u Burundi casiguriraga impunzi zafashe ko zitegerezwa kwemera kuja mu makambi azwi canke zirungikwe mu Gatumba, aho zorungikwa muri Buvira muri Repubulika
iharanira intwaro rusange ya Kongo. Umwe mu mpunzi z'abakongomani arashinga intahe agira ati badutwaye ku nguvu mu gihe atakibi na kimwe twariko turakora, twabana mu mahoro ndetse n'abarundi, twanka kuja mu makambi kuko ubuzima butari bwiza, batwirukanye tuzosubira muri Kongo. Ibihuha by'umutekano inyuma y'iyo ngingo kubw'indongozi z'igipolisi, ico gikorwa ngo cishura ku makenga y'umutekano. Inyifato yabo banyekongo irateye amakenga, bamwe ngo biboneka ko baronka imfashanyo iva hanze isumba y'abarundi. Twikeka ko ngo bafitaniye ubucuti na M23, nico ngo gituma twafashe iyo ngingo yo kubarungika iwabo, niko byasiguwe n'umwe mu ndongozi y'igipolisi atashimye kwidondora. Kuzibirwa ku rubibe n'icuka c'ubwoba. Iyirukanwa ry'abo banyekongo ntiryagenze uko ryari ryateguwe. Ku munsi wa mbere imigwi y'abahagaritswe i Buganda ndetse na Rukana ntiyashoboye kujanwa gushika i Uvira kuko umutekano ari muke. Izo mpunzi zaciye zegeranirizwa mu Gatumba, ariko kuri ubu wa kabiri inzira ija muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yazibiwe na Wazalendo, umugwi w'abakongomani bitwaje ibigwanisho wanse ko batahuka. Inkurikizi, impunzi amajana ziracazibiriwe mu Gatumba, nta bifungurwa bikwiye zifise kandi ntibazi ibizokurikira. Umwe mu baserukira impunzi z'abakongomani mu Burundi ariyamiriza agira ati abo bantu ni impunzi, ni abakongomani bahunze Kamanyora, si abarundi kandi si n'abanyarwanda ndetse si n'abasi b'igihugu. Dusaba abo ba Wazalendo kubareka bakarengana, akongera kandi ko abakenyezi n'abana baraye hanze baribwa n'imibu kandi ngo bakirirwa ku zuba. Uwuvugira HCR ntitwamutoye kugira ngo agire ico ashikirije. Umutekano muke Uvira no mu karere. Uvira haracari uruhagarara. Imigwi ya Wazalendo ishigikiwe na leta ya Kongo Kinshasa iriyamiriza General Olivier Gasita wo mu muryango w'abanyamurenge yaheruka kugenwa kuba icegera c'urongoye akarere ka 33 k'igisirikare kuwa mbere Nyakanga uyu mwaka. Iyo migwi y'abagwanyi imwagiriza gukorera u Rwanda. Ibyo byatumye ndetse imirimo ihagarara mu gisagara. Igice c'amashirahamwe yigenga ngo niyo migwi yitwaje ibigwanisho yaratanguje imyiyerekano ikora ku bisata vyose. Naho M23 ubu igenzura imigwa mikuru y'intara za Nord Kivu ndetse na Sud Kivu n'ibice byinshi birimwo ubutare nka Kamanyora, aturuka izo mpunzi zirukanywe. Bikekwa ko ushigikiwe n'u Rwanda, ibyo ico gihugu kibanyi iciyamiriza kivuye inyuma. Uburundi bwarungitse hafi abasirikare 10,000 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'imigwi icuditse na aco ngo kugwanya umuhari wa M23. Kubw'amasoko yacu, abantu bashika 5 barishwe mu mishamirano n'igisirikare kuri ubu wa mbere mu gisagara ca Uvira nkuko amakuru ku rubuga abishikiriza. Kuva rero mu mpera z'umwaka wa 2021 umugwi wa M23 usubiriye gufata ibigwanisho uramaze kwigarurira ibice bitandukanye ndetse abanyagihugu batari bakeyi nabo kandi baramaze guhunga igihugu. Umugwi wa M23 wagiriza leta ya Kongo hirongowe na Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo kuba itarasishize mu masezerano ivyo bemeranije byo gushira mu butegetsi bamwe mu bagwanyi bo muri uyu mugwi witwaje ibigwanisho. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo
yagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda ngo ko arico gishigikiye umugwi witwaje urwanisho M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa ku ruhande rw'u Rwanda iyi ni ingingo rudahengesha guhakana rwivuye inyuma rukavuga ko atawuhuriye n'umugwi witwaje urwanisho M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande kandi u Rwanda narwo rwagiriza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gushigikira imirwi yitwaje urwanisho nka FDLR mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Nkuko ndetse na raporo z'impuguke za ONU zabishikirize zivuga ko FARDC ifadikanyije vyeruye na FDLR mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Reka rashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twego turabashikiriza kuri iyi saha tudusoze ngaha tubaza gusubira mu makuru araza akubageze uko gusamira kwego fyonda suivre partager ndetse na s'abonner kugira ngo tujye tubandanya kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza.